Uyu mwaka rutanguye 2025 ni umwaka w'ifatiro n'intango yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cyacu. Twawise umwaka w'umunyamwete. Icivugo cyawo naco kikaba ari ikingo murundi wese gira ico ukoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Muti igihugu giteye imbere kiba gifise ishusho imeze gute? Ni igihugu kirangwamwo ukwishira n'ukwizana, amahoro n'umutekano, ariho kandi abene gihugu bakaba baroraniwe, bakagira ivyo bafungura naho barara, bahagira amagara meza, ubwenge n'ubumenyi, igihugu naco kikagira ijunja n'ijambo mu makungu, gitunze kandi gitunganiwe. Kugira ngo dushikire ico gihugu giteye imbere cigaba kikigaburira, hasabwa ukwitanga kudasanzwe kandi hasabwa vyinshi. Icambere twese rutegereza guhinduka, ahari ubugaba hagasubira ubugabo, ibinebwe bigahindura ingendo canke bigahindurwa. Ikindi gisabwa kugira ngo dushikire ubwo Burundi ni ukucubakira ku mategeko. Akagagazo, ukutumva n'ukutumvira, ukwitereka kw'isonga ry'ubutungane, ukurenganya ikibonane uyu canke uriya ngo nuko Imana yamuhaye ibi canke biriya, ivyo bitegerezwa kuziririzwa mu Burundi. Kugira kandi dushike ku gihugu twipfuza, dutegereza gutunganya neza intwaro ku buryo abatwara baba ari indongozi z'imboneza. Harya hariho itandukaniro hagati y'indongozi isanzwe n'indongozi y'imboneza. Indongozi isanzwe iricara ikaja iyo bija gusa. Indongozi mwene iyo yifata nk'umurezi w'umwana, amushira mu maboko gusa adashobora kumwosa ngo umwana atere imbere. Indongozi nk'iyo usanga ari imperekeza gusa, ntacimarira igihugu, kuko nk'uko biri mu ijambo ry'Imana, impumyi ntirongora iyindi, ahandi hoho bompi bogwa mu kinogo. Ariko indongozi y'imboneza niyereka bitwara iri kwirabajana, ikabereka inzira bakurikira n'ibikorwa bategerezwa gukora. Aha rero abene gihugu mutegerezwa kuhakanurira, cyane cyane muri iki gihe cyo kwitegurira amatora. Mwirinde abadandaji b'ibinyoma babiyeza ko uno munsi kandi ari mburakimazi. Muragabe muze mutore indongozi zimboneza. Ikindi kizodushikana ku Burundi twipfuza ni ukuduza ubutunzi bw'igihugu. Aha naho nyene mu nkundire ndahatebe gatoyi, ntakibabaje nko kumva umuntu yirirwa aridoga ngo ifaranga ryarataye agaciro, nawe haheze umwaka atakintu na kimwe kigwiza umwimbu ahaya amaboko. Ico kumenya cyambere nuko ifaranga urimenyera kuvyo washoye. Naho woronka amahera ataco washoye, ayo mahera ntabataniye n'ibipapuro ataco bivuze. Nico gituma twabonye ko imfashanyo ataco ifasha mu iterambere. Iyo bavyaruko kuva aho Burundi bwahereye bufashwa buba bwarateye imbere. Ifaranga kugira ngo umenye ko rifise agaciro, nturipimira ku ifaranga y'ikindi gihugu, uripimira ku vyo washoye mu bindi bihugu. Ifaranga kugira ngo riduge ni ugukora tukimbura, tukaronka ivyo dushora. Kugira rero igihugu gitera imbere, igikorwa ciremezo ni ukubungabunga ivyo ufise, ukongera ukagwiza umwimbo. Muri uyu mwaka twarabonye ko abarundi batarategera neza ibijanye no kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Abagwiza tunga n'abadandaza ntibaratahura akamaro k'amakori n'amatagisi. Abakorera leta ntibaratahura ikoreshwa neza ry'ikigega cy'igihugu. Mbere benshi bifata nk'uko batazi
amahera igihugu gikoresha yava. Twarabonye no mu bushikiranganje bumwe bumwe basohora amahera bafatiye ku masoko atabaho n'ibikorwa bitakozwe. Mbere n'abarongozi b'amabanki bifata nk'abatazi ko aribo bajejwe kubungabunga itunga ry'igihugu kandi aribo bari kuba abahinga igihugu cikorako. Mbere uwo mwaka twarabonye n'abatoba n'impaka ubutunzi bw'igihugu. Bamwe baranyegeje amahera y'igihugu kugira bene igihugu babure ayo baja gusumisha kandi ari rwabo. Abandi barashoye ibidandazwa mu bindi bihugu ariko ntibatahana amahera mva makungu barose. Ndetse n'ingenzi mva mahanga zaje mu gihugu, amahera mva makungu zazanye barayegeranije barayanyegeza kugira ngo igihugu ntikironke amahera mva makungu yo kugura ivyo Burundi butihingurira. Hari n'abandi bacisha ivyo baranguye hanze mu binywabi kandi bazi neza ko ayo babiguze yavuye i Burundi. Aho hose bahunga amakori n'amatagisi. Uyu mwaka buca rutangura rero uzananye n'impinduka mu gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye, kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo.